mu bamiliyoneri bugwaruka mugabo nabikuye mu nguvu zanje no mu bwenge no mu kwiteza imbere. Nsanzwe ndi umuganga nk'uko mwavyumvise, ndi umwe mu bitoje nk'umushingamateka yigenga muri iyi ntara yacu ya Bujumbura. Mu nkundire rero mu mwanya muto ndababwire impamvu yasunikiye kwitoza n'ico ngamije ku Burundi. Kugira ngo twumve ivyo afise vyo kutubwira, twumve ibiri ku mutima. Banyakubahwa abajournaliste, banyakubahwa mu byo murongoye byose, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mu nkundire mugire ibiganza kuno kukugira turamukanye. Sanzwe ndi umumetre cuisine, mugabe inyuma yaho naciye nkurikirana igisata c'ubuganga nutrition et diététique, mu Kirundi ni umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa, ashobora kuvura no gukinga indwara akoresheje imfungurwa. Ubu tuvugana ndi umwe mu bitoje nk'umushingamateka yigenga muri iyi ntara yacu ya Bujumbura. Mu nkundire rero mu mwanya muto ndababwire impamvu yasunikiye kwitoza n'ico ngamije ku Burundi. By'ukuri ni gake mu gihugu cacu abajene, abasore bagifite imyaka 30 bashobora kwitoza muri aya mabanga. Mugabo twebwe umutima n'Imana byaradusunitse kukugira twitoze muri iki gisata c'abashingamateka. Mugabo ico umutima wacu wifuza n'ico Imana yadusunikira gukora nibi mu ncamake. Nsanzwe ndi umuganga nk'uko mwavyumvise, jewe nutrition et diététique. Mu mbono yacu igihugu gifise yo mu 2040 n'ibihumbi 2060, nk'umujene w'umu-entrepreneur w'umuganga nabonye hari byinshi no contribuwa canke noterera, bikaba byiza ndabiterereye nshoboye kwitoza mu nama nshingamateka, kuko niho bavugira abanyagihugu. Icambere naragiye ahantu ndaraba igihugu cacu gishira amahera imiliyaridi 40 buri mwaka canke akarenga canke kabura make buri mwaka ku miti duhawe n'abazungu. Mugabo narabonye strategy uburyo twoshobora kuyaredwiza mbere bigashika no ku miliyaridi 10 gusa, imiliyaridi 30 tukazikura ko zikubaka igihugu cacu c'u Burundi. Mu buryo ngire ince mvuga mu mwanya ikindi, abarundi turafise ibyiza mugabo tutashobora gutahura kuko tutavyigishijwe. Nk'umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa, imfungurwa dufise mu Burundi nubwo hariho abashobora kurara ubusa, mugabo hari imfungurwa nziza kandi nzima zishobora gufasha abarundi kubakingira indwara no kubavura indwara. Mbere OMS, Organisation Mondiale de la Santé, hari igitabo banditse bavuga ko ibice 98% tugwara tugapfa kandi ari imfungurwa nabi dufunguye. Mu gihe umuntu yoshobora gufungura neza, ibyo bice byose bigahera. Mbere bagira ko bavuga yuko n'umuntu ashobora kunywa amazi neza, mugabo bikamukingira ingwara ibice 85%. Bisigura ko ingwara nyinshi mubona no gufungura nabi, no kutamenya ibyo dufungura, mbere
ni n'ukunwa amazi nabi canke ni ugukora ubuzima bwacu budahinduka. Ibyo rero ndi umwe mu bahinga atari ababyize gusa no mu bashakashatsi. Twarabonye neza turashobora kuvura indwara zigiye zitandukana, mbere no kwa muganga zishobora kunanira imiti y'abazungu. Ndatanga uburorero bumwe bumwe. Ukoresheje imfungurwa zacu zizimbutse n'umuntu wa ruguru ashobora gushikira, urashobora kwivura diyabete igihe itararengana ku rugero tuvuga. Urayivura igakira burundu bikaba biheze. Kandi umuntu arashobora kwivura na za hypertension zigashobora gukira igihe zitarashika ku rugero rutari rwiza. Ibyo ni imfungurwa zacu z'Uburundi zibikora, kuko turacafise isi nziza. Ibyo bigatuma rero ya mahera ashobora kugabanuka. Ica kabiri, imfungurwa zacu zirashobora kudukinga ingwara nyinshi tugwara nuko tuba twafunguye nabi, cyangwa tukagira imfungurwa ntituzifungure. Kandi abanyagihugu benshi niko babayeho, niyo habitude yabo, cyangwa niko basanzwe babaho misi yose. None gahamu nk'umushinga amateka abo banyagihugu wobafasha iki? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bazohinduka gute mutabasiguriye. Ikosa ntiriri ku banyagihugu, riri kuri twebwe dusanzwe turi abahinga babyo tutabyigisha. Ikosa ntiriri ku banyagihugu, ahubwo ni igihugu cokoroganiza uburyo gishikira ba banyagihugu, kikabakorera iki? Kikabereka agaciro k'imfungurwa bafise, uburyo zishobora kubavura no kubakingira indwara, mbere bakagira ko babereka n'uburyo bashobora kuzitegura. Kuko hari abarundi benshi bafungura imfungurwa nabi bagata ibyari bikenewe. Aha notanga nk'akarorero gatoya. Igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bifise abantu bagwaye amaso cyane ku rugero rwo hejuru. Mugabo turashobora kwikingira amaso no kuyavura ukoresheje ingaburo zacu nk'ikaroti n'ibindi ntagenda dondagura. Mugabo abanyagihugu bafungura nabi izo karoti, abandi ntibazifungura ahubwo bazidandaza ku bantu bifise. Kandi hari igihe ikaroti ziba zizimbutse ku rugero rwo hasi gusumba no mu bindi bihugu byose. Mugabo ingorane zihaba, ntibigishijwe bafungura ikaroti gute. Bamwe usanga bataye amanitrima tuba dukeneye, abandi ugasanga barazitetse umwanya atari wo, za ngwara z'amaso zikabafata. Mu gihe muzi ko abantu benshi bagwaye amaso kandi bagahonereza amatungo yabo kwa muganga, kandi basimba za mfungurwa zari kubavura. Ibyo rero nk'umuhinga mu by'imfungurwa, nk'umuganga abijejwe, ndabona ko nkwiye gufata iya mbere kukugira mfatanye n'igihugu mu gushikira abarundi bose, tubisigurira uburyo bashobora gufungura imfungurwa. Barafise imfungurwa, abategetsi bacu barabikoze neza. Ivyamwa byinshi barabituteresha tukabikunda. Nk'akarorero icamwa c'amavoka gishobora gukinga amakanseri ibice byinshi bishika ku 70%. Mugabo ndababazwa n'abarundi ntibabifungura nyako, kuko barafungura ivoka bakitera urubuto. Mu kiganga nutritionnement parlant, nk'umuganga w'umuhinga mu by'imfungurwa, urubuto nibwo rwuzuyemo bya bindi bikinga za ngwara bikanazivura, kandi ruraryoshe iyo ruteguriwe n'abahinga. Ibyo rero kubyigisha abanyagihugu mbona ko ari inshingano zanje, mbere hamwe no twokoroherezwa tukaba mu nama nshingamateka, byodufasirita, byotworohereza cyane gushika kuri iyo ntumbero. Umugambi narawutangiye,
nk'umurongozi w'ishyirahamwe Hamzi Harvest murabona ko dushobora gusohora abanyeshuri bashika ku 400 buri mezi 3 bazi byinshi babashingiye intahe. Hari benshi banshingira intahe ntitukigwara ariko kubera ifungurwa. None ibi birakenewe rero mu Barundi bose, atarababi Bujumbura gusa ariko mu gihugu cyose. Nk'umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'ifunguro numva umutima wanje warangoberereye kwitoza mu bashinga amateka. Abanyagihugu benshi ntibabitahu, twitoza kukugira dushigikire igihugu cacu. Ndakunda uburyo abitoze ku giti cabo dukundana, mbera benshi barabatumire na ba Mukombozi n'abandi bose turi kumwe turashigikirana. Abanyagihugu bakwiye kumva ko dushaka iterambere ryabo, nibumva ivyumviro byacu ari byiza bakadushigikira kukugira tubishikane kure. Hari ikindi camotive cyane kijanye n'ibintu byo kwiteza imbere. Mu kwidondora nababwiye Abarundi baranka kuvuga aho bageze, mugabo jewe nababwiye ko ndi umwe mu bamiliyonere bugwaruka, mugabo nabikuye mu nguvu zanje no mu bwenge no mu kwiteza imbere. Nta bwesro nta busuma ndibaza umuntu n'umwe arambonamo, kiretse ubwenge aribwo nshaka guha n'abanyagihugu nkababeshi. Ibihugu byinshi bibonye ugwaruka arabashomeri barabiryoherwa kuko abo nyene nibo bakora mu iterambere, mugabo twebwe abajene ugwaruka rubona kumenga rurindiriye guhabwa akazi na leta. Mugonda bakurira inkoni ku gishitsi. Leta ntabwo ifise devoir yo kwigisha umuntu ikimuha akazi, ahubwo ifise devoir yo kumuha ubumenyi, mugubwo bumenyi akabubyaza umusaruro. Mu nkundire ndababwire bino, umunyagihugu wese hari igihe yiyumvira yuko aya makaro mubona muhagazeko adakoze abazungu bidashoboka. Umunyagihugu biramugora gutahura yuko n'aya magato abona ko azokorekerwa mu bihugu byo hanze, mugabo akabona kandi yuko iyi mivinyu mwihereza umenga namananiza cyane, ariko samananiza. Ndababwije ukuri, turashobora kwigisha umuntu agashobora guhingura umuvinyu, agashobora guhingura omo, agashobora guhingura amakaro mu mwanya muto cyane. Ibyo turabitanga mu rukundo. Abarundi twokundana tugatanga ibyo tuzi, twotera imbere. Ndababaza namwe, umuntu azomenya gukora gato gute mutabimusiguriye, mutabimwigishije? Umuntu azomenya ko amakaro bayakora gute atabisiguriwe? Umuntu azomenya ko gukora imivinyu n'ibindi bitandukanye gute tutabimwigishije? Ikosa rifise twebwe abahinga muri byo tutabitanga. Mugabo umujene nka Hamu agoberewe n'Imana, asa umutima w'urukundo ku banyagihugu, yaragize ati reka atangire kubyigisha. Murabona ikibinda giteje kure, mugabo mbabazwa umutima wanje urakomereka ku buryo bidashikira Uburundi bwose. Ndagira ati biragahera, ngiye kwitoza mu bashinga amateka kukugira bino ndonke akaryo ko kubiha benshi, ndonke n'akaryo ko kubishira mu nama nshinga amateka, kukugira igihugu cacu gishobore gushika kuri yambona kazoza yo muri 2040 na 2060, igihugu giteye imbere. Norangiza ndababwira yuko bitazokunda na gatoya ko igihugu cotera imbere abahinga mu bintu badashoboye kwiga no kwigisha abandi. Nyemba jewe narateye imbere cyangwa ndiko ndatera imbere, ni byiza ko dusunika uri karatera imbere, ashobora kuzamura n'abandi. Mugabo ndababazwa n'abajene n'abantu bakuze bashobora kuba bahinga mu bintu bakumva ko kubiha abanyagihugu ari ntambara mu mitima yabo. Ibyo ntivyotuma dushika ku ntumbero yacu. Ariko munamenye uku ko ata gihugu kizotera imbere mu gihe amagara yacu agenda nabi. Nyembura umudiabetike
uzoshobora gukora akazi ka leta canke kiwawe mugabo nabi kuko amagara yawe arahungabanye. Igihugu nticoshobora gutera imbere mu gihe gishobora gutanga imiliyaridi zishika 40 mu miti kandi twebwe ubwacu twoshobora kwivura n'imfungurwa ziwacu kandi zitazimvye. Muri rusange abantu dukwiye kujijuka tugakunda amagara yacu tugakunda n'iterambere. Iri terambere tuvuga ntirizova mu gusegerereza ariko rizova mu bikorwa byacu. Muri make nashimye kuvuga kuri izo ngingo zibiri uno munsi, ariko hazoba ikindi gihe co gutanga imigambi twisanzuye aho abanyagihugu bose bazumviriza ibyacu. Murakoze, Imana ibahezagire.